Jewe nitwa Niyonsaba Prisca. Muri sakodi ico nsanzwe njejwe ndimboneza njejwe kwigisha nk'abandi bakenyezi. Kuva ninje muri sakode ndamaze gukora ikintu cyo kwiteza imbere bivanye n'inyigisho nagenda ronka. Nararose inyigisho hariho umuntu adukurikirana muri sakode, umukozi wa sakode yaratwigishije cyane, aratwigisha ingene twotegura imigambi mito mito, aratwigisha ko tubwirizwa nk'abakenyezi kwerekana mu muryango yacu ko dushoboye, hari ikintu dushoboye. Aratwigisha ati iyo umukenyezi hari icyo ashoboye ati ni mu rugo bigenda neza. Hanyuma ico gihe izo nyigisho ndazumvise ndumva ko zinyuze cyane. Kimugaba bamaze kutubwira ngo tuzigane tuguranane, ntabwo bose babishimye. Cyo dusigara turi umugumwe, hama turatangura turaziganya turaguranana. Umwaka wa mbere biranka, uwa kabiri nkagira nkaziganye mugabo nkabona yuko mingo ntaco noshikako. Mugabo uko yagenda twigisha nkatera nanje numva nuguruka mu mutwe nkumva umengo ku ibintu nanje no gukora bigashoboka. Ca ndafata ingingo yo kuziganya cyane. Ca ndangura amasabuni nkaza ndadandaza ku mabotike, nkajana kuyarangurisha, nkaca sura nkagenda kandi nkarangura. Hama nca ndonka imitahe myinshi. Mbonye bishitse nkahako nkukusiba kuziganya, naca mfuma nigurana mu ntega kiba, nkaca ndayasubizaho nadandaje. Hanyuma umwaka ucuhera nsivye kuziganya rimwe gusa. Mugandaraba niyumvira ico nokora, ndagira nti je reka mfata umugambi wo kugura inka. Mugabo ndabona ko kidashoboka mu mwaka umwe. Nimiburi buri nk'imyaka 2 ntinoba naguze inka. Hama nje muhira ndakibwira umushinga ntayo wanje nti jewe nyabona ndafise umugambi wo kuzogura inka nko mu myaka 2 nje nzoba afise inka. Naho nyene rumva vyumvise aratangara ati uri kubigenza gute kugira ngo uvuye kwishura kugura inka. Je ndamubwira nti naraziganije amafaranga muri sakoda nganuku nti rero mu myaka 2 je noba nayiguze. Mugaca ambwira ambaze kuvyumva ko hari amafaranga mfise muri sakoda ntiyarindira iyo myaka 2 yaciye avuga ati ahubwo yazane ndakongerereze. Ca ndayazana uko nyene yangana tuca turagura inka. Umunyezamu kuri sakote nyene niwe yayifashije kuyirondera, hama turayigura ubizovyara mu kwezi kwa 4. Jewe kubera sanzwe ndimboneza ndamaze kwegeranya abakenyezi 120. Umva imigwi 4 baziganya bakaguranana. Rero muri abo 120 hariho bamaze kunshingira intahe ko bamaze kugira ico bavana muri sakode. Hariho nk'ababa bagabuye duhwanye no mwibarabara nkabona baranezerewe cyane kandi bakambwira ati nukuri warakoze cyane. Uko nabonye ntovyigungirako, nabonye nteye imbere nabandi mu kibano bagatera imbere ko hariho vyiza kuko nteye imbere ndi umwe bica bituma nanje ngira ikibazo. Mugabo tuteye imbere turi benshi dusanga ari amahoro mu kibano. Rero ndamaze kubwira abakenyezi benshi